wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Hagati yabo. Bwana asifiwe sana. Turashimira Imana kuba kwawe hano hantu, kandi turashimira Imana ku musangwa canke umushitsi canke wo tutari tumaranye iminsi hano. Tumaze iminsi indwi yacu n'indwi ya mbere y'amasengesho, amasengesho y'imisi 40 azohera mu kwezi kwa 12, kandi mbwirira umuntu mwicaye ati ndagutumiye kuba muri presence y'Imana. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Abantu usanga bafise ibibazo, abantu usanga bafise ivyo bashaka ko bihinduka mu buzima bwabo, abantu usanga bafise ivyo bariko barabwira Imana ati Imana akora ikintu gishasha mu buzima bwanje. Ako kandi iyo akaryo ko gusenga kabonetse, uravyumva, ugasanga birakugora. Ariko reka ndakwibutse yuko ikibanza c'amasengesho ni kibanza Imana yategekanije co guhinduriramwe ivyawe vyose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwira umuntu mwicaye ati ni kibanza co kubona ubushobozi bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ni kibanza cyo kubona ubushobozi bw'Imana. Nimba ukeneye kubona impinduka, nimba ukeneye kubona hari ibikoreka mu buzima bwawe, nimba hari ivyo uri kurasengera, nimba hari ivyo ukeneye kubona Imana y'intervenamwo. Haleluya. Urahawe ikaze muri iyi minsi. Tumaze iminsi turiko turiga mu majambo menshi, kandi ashimira Imana ko ejo twari ngaha n'umunsi kuva mu gitondo gushika mu masaha 9 twagize ibihe vyiza byo gusengera hamwe. Aho kandi ashimira Imana yuko muri indwi yonyene gusa y'amasengesho hari abantu Imana yatanguye gukorera ibintu bikomeye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndashimira Imana. Hari umuntu yanshingira intahe no munsi mu gatondo, anshingira intahe ukuntu yaraye aronse visite y'Imana idasanzwe, ibintu atigeze kubona. Yaraye yicaye, Imana irikiramuha, Imana irikiramuha message imukomunika kimuhaye ingabire ya parole de connaissance. Haleluya. Yaraye muri experience idasanzwe muri iri joro, yaraye yicaye arira yumva ibintu atari bwumve mu buzima bwiwe. Haleluya. Ndamubwira nti nabado. Bwana asifiwe sana. Nukuri igihe cyose Imana ntibesha, igihe cyose uyirondeye irakora ikintu gishasha mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Hari ibintu byinshi Imana iri kirakora, hari ibintu byinshi Imana iri kiravuga, kandi agomba kubwira ikintu kimwe ngo ntuzobiharura nk'ubuhombe. Haleluya. Nico gituma ndagutumiriye cyane muri iyi minsi yo gusenga. Ushobora kuba utanasengera no muri ishengero, waje kudutembera no munsi kwa gatanu, ariko kandi amasengesho ntagira eglise. Bona asifiwe sana. Haleluya. Gucya waje ku munsi wa gatanu, uze no hagati mu ndwi n'indwi kurikira tuzoba turi ngaha ku migoroba. Nashaka gusaba kugira ngo dukore ikintu cyo kwandika imitwaro itandukanye, kuko mu ndwiza dushaka gufata umwanya udasanzwe wo kugira ibihe byo gusengera abantu ku mitwaro itandukanye. Nimba uri ngaho ukaba uri mu masengesho, ukaba waje gusenga no munsi, uze gufata ahantu wandike ku rukaratasi sujet de prière, ntushire ku izina ryawe, ariko uvuge ico gusengera ico arico. No kwa Mungu tuzosaba ikorana giheze gushiraho ibiseke kugira abantu bashiremo udupapuro twanditse ko imitwaro yabo. Nimba usengera ngaha anya, ugende wiyimvire kuri uwo mutwaro utuzanire ku munsi wa Mungu, kugira ngo muri ryandwi tugiye kujamo tuyifatire ko umwanya udasanzwe wo gusengera imitwaro itandukanye yagiza mu masengesho ivuye kuri mwebwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Tumaze iminsi yose kandi turangije iyi ndwi twiga ikintu kimwe, twiga ubushobozi bwo kugira iyerekwa, ubushobozi bwa vision mu buzima bwacu. Ingene iyo mu buzima bwacu, iyo Imana yamaze gushira mu mutima wawe ico ugomba gushikako, ico ugomba kuvamwo, ico ugomba kwikoreramwo. Twavyize cyane muri iyi ndwi guhera ku munsi wa Mungu, dufatiye ku ijambo rivuga ikibazo kibaza gutya: ni hehe hantu mu buzima bwawe wisanga uri kurakorera intérêt y'Imana? Ni ikihe kintu ukora hagati mu ndwi uvuga iki ndagikora ku bw'inyungu zanje, ndagikora ku bw'inyungu z'ubwami bw'Imana?
mu majambo tumaze indwi yose twiga twarabonye yuko ku bantu bose bakoreye inyungu z'Imana bagize umugisha mu buzima bwabo, bagize umugisha ku bijanye n'imibereho yabo ya misi yose. Ni ukuvuga ngo igihe cyose bitwararitse inyungu z'Imana, Imana nayo yitwararika inyungu zawe. Yesu ashimwe cyane. Twaravuze tuti ikibazo kenshi usanga kiri mu buzima bw'abantu nuko abantu bitwararika utudosiye twabo, utuntu twabo, abantu amasengesho, abantu ibintu byabo byose biri concentre kuri jewe. Ariko twarabonye yuko igihe cyose Imana igomba gukoresha ubuzima bwawe, igihe cyose Imana igomba gushira hejuru umuntu, igihe cyose Imana igomba kugira izina ry'umuntu ikarigira rininiya, nta na rimwe ikenera kurigira rininiya bihagaze biri centre kuri wewe. Igihe cyose Imana izohagurutsa izogira umugambi wo kugira izina ryawe rininiya, nuko quelque part izina ryawe rizoba ariko riraserva ubuzima bw'abandi bantu benshi. Haleluya. Rero dusanga umugisha wacu nk'uko umugisha wa Kristo wabaye mu gutanga ubuzima bwe kubw'amahanga menshi, data akamushira hejuru y'andi mazina yose, akamwicarika iburyo, akamurutisha ibindi byose, akamuha n'isezerano ngo niwicare gushika abansi bawe ndabashize munsi y'ibirenge vyawe. Nuko Kristo yahimbaye data, kuko Kristo atakoreye intérêt personnel, ariko ico yakoze naho yatakaje ku buzima bwiwe, ariko yarungutse twese turi hano hantu muri kino kibanza. Yesu ashimwe cyane. Kandi gutyo nyene ariwe mwami wacu, kandi tukaba twaramukurikiye, akaba ariyo modeli dufise, ariwe dushira ikirenge cacu muciwe, ariwe dukurikira. Kandi igihe cyose yabayeho akaba yabayeho asacrifice ubuzima bwiwe kugira ngo aserve ubuzima bw'abandi. Nico gituma natwe bw'abamukurikira tugomba gutora ikibanza mu buzima bwacu, aho ubuzima bwacu buriko buraserva intérêt z'abandi. Uravyumva, ibyacu bikaje inyuma tugaserva intérêt z'abandi kugira ngo ubwami bw'Imana bushigwe imbere biciye mu buzima bwacu. Haleluya. Ibi nivyo twagiye twiga ku buzima bwa Abrahamu, twiga ukuntu Imana yamuhamagaye, twiga ukuntu Imana naho yamuhaye isezerano ikamubwira ngo iki gihugu c'ikanani izogiha uruvyaro rwawe, ariko kandi naho cahawe uruvyaro na Abrahamu yakigiriyemo umugisha, na Isaka yakigiriyemo umugisha. Aba bose batungiye mu gihugu Imana yari yateguye kugiha uruvyaro inyuma y'amasiekre canke amageneration ane, ariko kandi naho amasiekre amajana canke amasiekre ane atari bwarangire, nticabujije yuko Abrahamu, nticabujije ko Isaka, nticabujije yuko abo bantu bose babona faveur y'Imana, bakaba beni matériellement, bakaba beni mu kusaza no kuramba no kugira gute, bakagira igikundiro, bakagira faveur mu bantu, bagira ubuzima bwiza budasanzwe. Uravyumva, kuko bari mu kibanza Imana yahamagariye mu buzima bwabo. Haleluya. Rero twahagaze ku kintu cyo kumenya nikihe kibanza, nihe Kanani yawe. Twese abakijijwe tuzobana n'Imana ibihe bidashira mu ijuru, ariko kandi tutaraja mu ijuru, Imana igihe cyose umuntu wese arafise Kanani yiwe ngaha anya. Kana n'ahantu Imana igusezeranira kuzoguhera umugisha, kana n'ahantu Imana igusezeranira kuzokora ibikomeye mu buzima bwawe, kandi kana n'ahantu Imana igusezeranira kuzokugira source ya benediction. Nihehe hantu Imana ihamagarira ubuzima bwawe, nikihe kintu uri kurakorera mu Imana, nikihe kintu wumva ufise w'umutwaro mu buzima bwawe kijanye n'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndakwifurije ngo nkuko iri jambo ryaryohaye sujet de prière canke umutwaro wo gusengera, ndakwifurije ngo muri iyi minsi yacu y'amasengesho, haleluya, ntuyirangize ukiri jewe bona sifuye sana, ariko uyirangize uri ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ubukene, hari ubuzima butaryoshe, hari amahirwe utarimwo kuko atacuri kuraserva kubijanye n'ubwami bw'Imana. Bwana sifuye sana. Haleluya. Ndashaka gusoma ku murongo mfatiye kuri ico kintu nyene. Umuntu Imana yahaye ingabire, igihe cyose Imana iraduha ingabire, ikaduha amatalent naturel, ikaduha ingabire zo mu buryo bw'impwemu. Ako ndagomba kubwira ikintu kimwe ngo ici Imana cyose yaguhaye. Bibiri ivuga ngo ivyiza byose biva mu kuboko kw'Imana. Satani nta ngabire nziza agira. Satani nta kintu ciza ashobora guha umuntu. Satani nta promotion ashobora guha ubuzima bwawe. Satani nta kintu ciza ashobora kuguha ngo kiguma ari ciza. Igihe cyose ameze nk'uguha ikintu ciza kiba cambaye umutego inyuma, abari impuzu, abari umudayimoni yambaye ikanzu ya blanc. Uravyumva? Ariko kandi misi yose inyuma y'ico Satani aguhaye cama kirimo umutego, cama kirimo ikintu kibi. Ariko kandi ici Imana iguhaye cama cambaye ubwiza kandi cihagije ubwacu. Bwana sifuye sana.
Imana yagushizemo ingabire, Imana yagushizemo ubwenge, Imana yaguhaye ama opportunity mu buzima, Imana yaguhaye ubukerebutsi butangana n'imyaka ufise, Imana yakugurira imiryango abandi yuguruka bakuze canke bashaje, Imana yakoze ibintu byinshi mu buzima bwawe, Imana yaguhaye ubwenge, Imana yaguhaye ubukerebutsi, Imana yaguhaye ivyiyumviro. Hari abantu Imana yahezagije creativity, bafise ivyiyumviro bishasha imisose vyamabiza, abantu bafise ingabire zo guhanura, abantu bafise ingabire zitandukanye zo gukorera Imana. Ariko ngira ndakubwira yuko ikintu cyose Imana yaguhaye, ikintu cyose wewe kikoroheye, ikintu cyose wewe ufise ko access mu buryo buri facile kandi abandi kibagora, ico cyose ugiharure nk'ingabire, ugiharure nk'ikintu Imana yakoze irakiguha ku buntu, kandi bidaciye mu kugorwa canke bidaciye mu kuroha canke bidaciye mu mayifoho yawe menshi. Hariho ibintu dushika ko mu buzima tukabishika ko kuko twabikoreye, kuko twabizicuya, kuko twirukanse, uravyumva, bikatuviramwo. Bwana sifiwe sana. Turahaye ikaze mandi mu rusengero. Haleluya. Hariho ibintu dushikako, Bwana sifiwe sana, tukabishikako mu nkomezi zacu, tukagira gute, tukazinduka mu gatondo tukagira gute, ukabishikako, uravyumva. Ariko kandi muze mu birawe mu buzima bwanyu muzora musanga hari ibintu mushikako atanguvu nyinshi mwashizemo. Sivyo abantu b'Imana, nibanda ko kantu bakaze. Bwana sifiwe sana. Ibintu menga birikora kandi abandi bibagora. Bwana sifiwe sana. Sasa ndagomba kuvuga ngo ingabire rimwe na rimwe isa nkuko ingabire ni kintu Imana iguha, igushiramwo, iguha kugira ko access, iguha kugiramwo facilité, uravyumva, atari kubera wowe umuhinga cyane, atari kubera ukora cyane kurusha abandi, ariko kandi biroroshe kuko Imana yagushizemo uwo muryango wuguruye kuri ico kintu. Bwana sifiwe sana. Iyo hageze kwiyumvira ivyimviro bishasha, uravyumva, iyo hari umuntu afise amafaranga adafise icyo ashobora kuyakoresha, wewe wakwicaye imbere na kanyi sase ufise ama proposition y'ibintu bitanu yokora, uravyumva, kuko ufise ivyimviro vyihuta kuza. Yesu ashimwe cyane. Rero usanga abantu mu buzima bwacu dufise ingabire, ariko nigute ingabire mfise, nigute cyakintu Imana yashize mu buzima bwanje, nigute ya facilité iri mu buzima bwanje, niko akoroherwa kuri mu buzima bwanje, nigute kijya kintu kiriko kirakoreshwa, uravyumva, kubw'icubahiro c'izina ry'Imana. Kuko ngenda ndakubwira yuko Imana yashize mu buzima bwawe si cawe. Ikico kintu natahuye, Imana yashize mu buzima bwacu si cacu, ni cabandi, ni cumubiri, ni co kugira neza abandi, ni cabandi. Ico kintu ni wagitahura, nutagira Imana, nutagira conflit n'Imana muri iyo domaine, ugatahura yuko ingabire yose nziza iva ku Mana, ugatahura yuko Imana cyose yakugize yaguhamagariye kuba umugisha ku bandi. Intumbero y'Imana ku buzima bw'abantu bose, intumbero y'Imana iri generalize, uravyumva, ntagiye mu madetail. Intumbero y'Imana ku buzima bw'umuntu wese yicaye hano hantu ni kuba umugisha ku bandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Sasa iki kintu carashitse mu buzima bwa Salomo. Salomo Imana yaramuhezagiye, Imana imuha umugisha, uravyumva, ariko kandi mu kumuha umugisha ikamuhezagira, mu gihe kanaka co mu buzima bwiwe Salomo yihotruvye canke yisanze adafise amakapasite yo kuba umwami, yisanze responsabilité yo gutwara abantu igoye cyane, yisanze papa wiwe yaragize ibibazo bikomeye, uravyumva, mu burongozi, kuko yaragowe n'abantu, yaraciye mu bintu bikomeye mu buryo bw'ubuzima bwiwe yabayeho, akaraba success papa wiwe yagize, akaraba ingene Dawidi yatwaye imyaka 40, igihugu gifise iteka, igihugu gifise ekonomi nziza, igihugu gifise imbibe zagukiwe cyane, igihugu atamwansi n'umwe acegera, igihugu caranesheje intambara zose zagwanye presque mu gihe c'igihe ca Dawidi. Ivyo vyose Salomo amaze kubibona, ashizwe kuba umwami, agira ikibazo, aravuga ati nigute jewe nzoshobora kuba en mesure kurongora abantu b'Imana n'ingene bigoye, nigute jewe uko niyizi, nigute jewe mu makapasite yanje ari limité, nigute jewe nzoshobora kuba à la hauteur, nigute iresponsabilité zoshobora kuyishitsa. Kuko iki ni kibazo umuntu wese ashobora kwibaza. Hari igihe hashika ikibazo mu muryango mugapfisha, ugasanga utegerezwa kurera abo bana. Hari igihe hashika ikibazo mu kazi bakaguha promotion itajaye n'ivyo wigiye, ariko bakakwizera. Ni kenshi mu buzima bwacu twibaza ngo nigute nzoshobora kuba en mesure, nigute nzoshobora kuba à la hauteur y'iresponsabilité, nigute nzoshobora gufata iki kintu nkagishobora, nigute iki kintu nzogishikako, nigute iki kintu banzeje nzogikora neza, nigute. Umunsi umwe Imana imugendeye imusanga ari muri ico kibazo, arafise ibibazo mu buzima bwiwe bw'ingene azotorera inyishu ibintu bimwe. Imana iramubwira ijambo rikomeye, iramubaza turashaka ko ndagukorera iki. Ikibazo
uravyumva ikibazo Imana ikizanye mu buzima bwawe kigomba kuronka inyishu yihuta. Uravyumva kubona atari kibazo carayemo mu buzima bwa Salomo nuko yarazi objectif afise mu buzima bwiwe, yarazi intumbero y'Imana ku buzima bwiwe yuko ari kurongora abantu b'Imana neza akabashikana mu mugambi w'Imana, kuko kurongora Israeli wayirongora mu mugambi w'Imana kuko yari peuple ifise alliance n'Imana, yari responsabilité dasanzwe kandi vyasaba kuvugana n'Imana, vyasaba relation n'Imana kugira ngo ushobore gutwara abantu b'Imana bashikane ku vy'Imana igomba kubashikanako. Bwana sifiwe sana. Muri ico gihe yarazi ico agomba gushikako, ariko kandi mu vyo yagomba gushikako yarazi amalakune ari mu buzima bwiwe, mu vyo agomba gushikana ko abantu yarazi hadashoboye. Reka nababwire ngo tuzomenya ingene dusenga igihe tumaze kumenya aho Imana iriko iratwara ubuzima bwacu, igihe tumaze kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu bira influence prière yacu, birahindura uburyo bwacu dusenga. Hari igihe abantu basenga ukumva baratatona, ariko barabakwereka asenga umenga aratatona, nuko ubuzima bwe watantumbero busanzwe bufise, kuko iyo Imana ikubajije ngo ndagukorera iki ubuzima bwawe bukaba busanzwe buri mu ntumbero Imana iriko irabujanamwo, utangura kumenya ama faiblesse ufise muri ya ntumbero. Mbega nibiki ntashoboye rapport ya kijya kintu Imana yampamagariye, mbega niki mfise mu intege nke rapport ya kijya Imana yampamagariye, kuko igihe objectif iri clair na sujet de prière ziri clair. Hari abantu usanga nyine yasenze ugasanga nyine nugwamo nyine ngurame Mana gata imisigaranda ikagira gute Mana waravuze ngo abazogusenga uzobasenga baragweza gate oya, kuko telma uravyumva na siwari, uravyumva ivyimviro vyiwe sinzi aho biri, ariko arangura umugenzo wo guheza amasaha, yihaye amasaha abiri, ategezwa kuboroga amasaha abiri, ngo tunatoka mu maombi. Ngiye nakubwire ngo maombi haikwagi maombi kama haina lengo. Bwana asifiwe sana. Amasengesho ndavyo mwumva bamwe, amasengesho nashobora kwitwa amasengesho igihe atantumbero ihari. Bwana asifiwe sana. Nihe ntumbero mu masengesho yawe? Nikihe kintu? Hari n'abantu bisonzesha utwesoma tugatoboka n'ibintu birekana ikintu kimwe n'amasengesho atagira intumbero, ni amasengesho n'abantu bagwariramo. Ugasenga ari isonzesheje yaravye, ugasanga ari isonzesheje bamukubisemo amaserume, kuko ni prière sans objectif. Bwana sifiwe sana. Uravyuma n'ingwara ikaza kugira ngo yonyene iguteshe kugira ati wewe fungura nta mugambo ufise. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe ciwe cyo gusenga Salomo Imana amwe ngo ndagukorera iki, uravyumva sans hésitation, ni yari afise ama prière abiri, ni yari afise ama prière atatu, ngo Mana ngo numenga ibirato, ngo Mana ngo numenga amafaranga yaroye, ngo Mana ngo numakazi gashasha, ni yari afise ibintu bitandatu byo gusengera. Man mu bwenge bwo kurongora abantu. Point et trait. Kuko mu cigwa turiko turiga twarize ngo nta na rimwe intumbero z'Imana ku buzima bwanyu ziba zitatu canke zitandatu. Imisi yose objectif y'Imana ku buzima bwawe ni imwe iri secondaire, canke novuga nti ni imwe ni imwe nkuru. Uravyumva izisigaye ziri secondaire, udusigaye ni duto, ariko ubuzima bw'umuntu buhamagarirwa ikintu kimwe gusa. Mana mu bwenge bwo kurongora abantu, kuki yarazi ko ari umurongozi point et trait à la ligne. Nahamagariwe kurongora, nzorongora ubu bwoko, ndakeneye ubwenge bwo kurongora aba bantu. Muri ubu bwenge ibisigaye byose ninaronka ubwenge bwo kurongora aba bantu, ubuzima bwanje buzoba bushikije umugambi w'Imana. Ninashobora kuba excellent, ninashobora gukora ikineza, ninashobora gukora iki mu buryo bwiza, nzoba nkoze neza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mbariza umuntu micanye tuwe nibinga. Haleluya. Haleluya. Warubizi naho tutabanye bamwe, ako kandi ikicigwa gikomeye kubera iki? Ikicigwa ni ikigwa kidufasha kuba defini. Abantu benshi kandi cyane ni kibazo cacu mu Banyafrika. Abanyafrika usanga tutari defini. Ejo bundi naraganiriye n'abantu mu biro abakristo, nakira abakristo bashasha, ndabapartaja kuri vision ya eglise, barambwira ngo ntitumenyereye kumva vision ya eglise. Uravyumva? Kuko abanyafrika defo tugira kenshi ni turi defini, turaba generaliste. Ariko kuba twari kumwe muri indwi heze, naravuze ko Imana itaduhamagaye nk'aba generaliste, Imana ikeneye aba specialiste. Haleluya. Amina.
kuko iyo umuntu ari umuspecialiste mu kintu araciga ko akacagura ko akakigiramo ubwenge akagipanura akagihishurirwa akakigiramo excellence kuko kiri clair ubuzima bwe ntibutatona. Nico gituma Paulo yavuze ngo sinkubita nk'uhusha ariko nkubita ngema. Pourquoi yakubita agema? Kubera iki atahusha? Nuko objectif imbere y'ubuzima bwiwe yari clair. Ntivyari ibintu bitatu, ntivyari ibintu bingahe. Yarazi ico yakonsake ku buzima bwiwe, yarazi ico Imana yamuhamagariye, yaracihaye, yaragisenge, yaracize ko, yaragihishuriwe ko, ariko cari kimwe. Nico gituma yavuze ngo ndarangije urugendo, nagwanye intambara nziza y'ukwizera, ndarangije urugendo. Yari umuntu afise satisfaction mu rupfu rwiwe. Reka nabwire abantu b'Imana, abantu benshi bapfa batari satisfait. Abantu benshi bapfa bafise agahinda, kuko reka ndakubwire nta kintu na kimwe kizokuzanira joie, kizokuzanira bonheur, kizokuzanira umunezero, kizokuzanira amahirwe nk'ico Imana yaguhamagariye. Rero aussi longtemps utari kuragiserva, aussi longtemps utari kuragishiramo inkomezi zawe n'ubwenge bwawe n'ubwimviro byawe, njyana kubwira ngo uzokwamuhusha, uzokwamugerageza ibintu ariko ugenda ugira ubuzima buhinduka, abantu bakabura uko bakwita, wanapfa tugiye kuguhamba tukabura ingene tuvuga ivyo wakoze, kuko ubuzima bwawe ntibwigeze bwikonsakra ku kintu na kimwe. Salomo ikiyari yaragitahuye, bona sifuwe sana. Ariko kandi Salomo Imana iramubwira ngo kutansavye ikasha, kuko ari abantu bose basaba. Mbarizo mucanye cyari karasaba. Ari abantu no musinga habicaye mu rusengero bari suri ko baronse kasha ubuzima bwabo bwo atangurane baba bagifise. Bona sifuwe sana. Bona sifuwe sana. Mumbwira uti sivyo. Ahubwo hari igihe kashi izana n'izindi ngorane. Bwana sifiwe sana. Kuko ndatahura yuko na kashi igomba kuza ahantu hari intumbero, kugira ngo iserve intérêt kanaka, kugira ngo iserve vision kanaka. Iyo kashi itari kiraserva ikintu kanaka, ni ukuvuga ngo nta n'ico uzoyibibamwo. Uri umuntu ari disperse, utwawe duseseka mu bintu byose. Abo twari kumwe kwa Mungu ndavuze ngo hari ibikorwa Imana izoturira, niko Bibiliya ivuga, hari ibikorwa byanyu byinshi byiza mukora bizoturirwa kandi vyitwa vyiza. Niko Bibiliya ivuga. Salomo amaze guhabwa ingabire, Imana yavuga ngo utansavye amahera, n'amahera ndayaguhaye. Aho ngenda kubwira ngo mu gihe ca Israeli canke mu gihe ca Salomo, Israeli yagize prosperity kubera ubwenge bw'uyu muntu. Abantu bari bakeneye kuronka ubwenge bakaza bamugemuriye, kuko yari umunyabwenge adasanzwe. Ngo yari azi gukomunika n'amashurwe, yari afise na langage y'amaplante. Uravyumva? Abantu bose bagira ubushakashatsi bagashaka gutahura ibintu bimwe bimwe baciye kuri we. Abantu baza bagemuye inzahabo, abantu baza bagemuye ibyo bafise by'ubutunzi byose mu gihugu, kugira ngo bicarane n'umunyabwenge. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo n'ingabire Imana yari yamuhaye mu buzima. Yesu ashimwe. Ariko kandi biciye mu bwenge Imana yamuhaye n'ubutunzi buraza, n'ibindi byose bitangura kuza. Ariko Salomo nawe ndamubona ari umuntu emotionnellement atari équilibré, yari afite ikibazo c'amaranga mutima. Imana iramutungishije, abantu baraza bakamuraba, ngo nabaza ku meza ya Salomo mu nzu yiwe bakicara kuri table y'umwami, barabaye impressionné ngene amasahani apanze. Ikintu cyose cari mu science idasanzwe ngene ibintu byose bipanze. Hari n'umugore w'umwami kazi yava Seba, wewe yararavye araba n'amaplanto y'ukuntu bahagaze, atangazwa n'abaplanto bo kwa Salomo ingene bambaye, ingene bahagaze, systeme yose yari impression. Ariko mwibuke yuko si Salomo, ni ingabire y'Imana. Kenshi hari igihe twibagira ico Imana yaduhaye n'amakapasite n'amavantage Imana yaduhaye mu buzima, rimwe na rimwe tukavyiappropriate tukibaza ngo ni twebwe. Ukabona we nturi muri misère nk'iyabandi barimwo, ntufise ibibazo nk'ivyo abandi bafise, ariko rimwe na rimwe ukibaza yuko ni wewe. Uravyumva? Ugahakwa kumva umengo urashaka guporta success y'ico kintu. Iki nico kibazo Salomo yagize. Uravyumva? Kuko hageze igihe atakaza intumbero, kuko bibaho no gutakaza intumbero. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Atakaza intumbero. Amaze gutakaza intumbero, ariha objectif yo kugira ambiance. Kuko amafaranga yamubanye menshi gushika n'agatanga kwimvira ico ashobora kuyakoresha. Atangura kwiha intumbero kanaka, sivyo? Mu ntumbero Salomo yihaye, icambere yavuze ngo nzonywa ku mivinyu yose, ubwoko bw'imivinyu yose. Salomo ari mu bantu
banyoye sorte zose z'imivinyo. Uravyumva? Salomo ari mu bantu, uravyumva, bariyofre ibintu byose. Umunsi nitwaronka umwanya, umunsi umuntu azofata igihe twige kuri Salomo, wumve prosperity yari afise, wumve amazu yari afise, wumve ibintu byaba mu mazu yiwe. Uravyumva? Ariko Salomo ngo yaribwiye umunsi umwe, kandi je mudi yuko uwo munsi yari yaguye mu vy'impwemu, kuko birashika umuntu akagwa. Aravuga ngo jewe ngo naribwiye mu mutima wanje ngo nzokwiha ikintu cose nipfuza, nta ciza na kimwe nzokwipriva. Iciza cyose kizorengana imbere yanje nzogifata. Iciza cyose kubera ko ndafise capacité financière yo kwiyofra ikintu cyose. Si ivyo gusa, n'umugore wose nzokunda azoba wanje. Agira mariage officiel n'abagore 700. Sivyo? Hama n'abahabara 300. Sivyo? Siko? Ariko kandi agira ikibazo kimwe, akunda umukobwa umwe w'umwirabure kazi ntiyamukunda. Uwo mukobwa asarisha umutwe wiwe Salomo asaza nabi. Kuko yaronse 1000 ananirwa na 1001. Uravyumva? Wa 1001 yaramwanse. Kandi naho yarafise 1000 ntibigeze bashobora kuzana satisfaction ubuzima bwiwe bushaka. Kuko yarakeneye n'uwa 1001. Aca aramubura. Umukobwa yari umukobwa yiragirira umunyacari, uravyumva umunyacaro nyene, urabona tu adafise qualification, atari umutaunere nk'abandi, yikundira intama, yikundiye umuhungu umwe, uravyumva nawe compliqué wo kuri niveau imwe yiwe. Salomo ntiyumvige n'uwo mukobwa adakangwa n'ubutunzi na classe yiwe. Ariko mwari mubizi mu buzima imisi yose Imana yamibika akantu k'agaturufo katwigisha vanité, katwigisha yuko bwa bundi satisfaction ni muri yo gusa. 1000 baragukunze uracakenewe wa 1001. Reka basi wa 1 ndamukwime, basi ube conscient yuko bwa bundi ubuzima bwawe bwaratakaye cyane, uri kukurikirana ibintu bidashobora gukurikirana. Turi abanyafrika twakuriye muri environnement y'ubukene, hari n'igihe twibaza yuko amafaranga niyaboneka bizoba biheze. Mbwira umuntu mucane ntibishobora kuba biheze. Kuko Imana yakoze umutima w'umuntu, uravyumva? Na Yesu yarabwiye umugore w'umumara yari prosper afise abagabo 5 plus 6, uravyumva je gute? Arambwira ati mama, ayo mazi uje kunywa ko ntashobora kukumara inyota. Ikintu cyo nyine kumara inyota nukunywa ku mazi yanje. Unywa ku mazi genda muhaye, ntasubira kwimvira kuja kuvoma ku yandi mariba, kuko yandi mariba yose amazi acika amer, acika amazi abishe arura, kandi ntacasubira kuja kuyaronderako, kuko jewe iyo nshitse mu buzima nzana satisfaction totale. Haleluya. Ni Imana izi guhaza abantu. Nabaremye muri fabrique mu butaka, ariko kandi nabaremye mufise âme, nabaremye mufise esprit. Uravyumva? Gushika ngeze mu buzima bwanyu niho amahoro n'ukugubwa neza bizoba bishikijwe. Ari igihe cyose ndi en dehors yanyu, ico muzojya ko cyose, ico muzonya ko cyose, muzogaruka kukirondera le lendemain, kitashoboye kubamara inzara, kitashoboye kubamara inyota, kuko ni jewe soko ryonyene rituma abantu inyota yabikama. Raba ubuzima bwawe buri malheureux. Iyi ni imyaka yawe yo gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni imyaka yawe yo kwambara ubwiza bw'Imana. Iyi ni imyaka yawe yo kuronka ubwenge bw'Imana. Ariko ubuzima bwawe bwasanzaye uri kurondera umugabo. Umurondera muri n'importe quel sens. Umurondera à gauche kamurondera à droite. A force kumurondera mu masanse yose uri kurabatakaza. Kuko kuratakaza ama valeur hamwe amagomba kugira ubuzima bwawe. Era uri kurukanga inyuma y'ibintu, udufaranga uraturonka tugacomoka. Imifuka iratobotse. Nta kintu kimwe cavansa. Mbega muntu w'Imana ntihageze ahantu wicara kwimvira ijambo ry'Imana wumvise ukavuga ati mbega ijambo ry'Imana, mbega ni woba hageze igihe canje cyo guhagarara nkagizera. Bantu b'Imana n'umuganga n'umujenikologa bamama baramwizera. Panda igihe ukaja kwipimisha, uravyumva n'akazi kawe urakabamwo utagakunza ko ukaka ikintu cyose uraki. Reka nakubwira ikintu kibiga abantu b'Imana. Imana yavuze ngo ngeza. Mwizere muntu w'Imana. Uravyumva? Ukusa siko wari ukwiye gusa. Na visage yawe niri rayona. Kuko ikigomba kugutuma usa n'umuntu amwenyuye kiri apsa mu buzima bwawe. Waramwakiriye ariko nta place afise mu buzima bwawe. Uravyumva?
azokurindira gushika umunsi uzoheyariza esheke yawe. Salomo mu gice ca kabiri muri Ecclesiastes, sivyo? Ecclesiastes chapitre 2. Uravyumva? Musiguzi 2. Verset 10. Mbwira umuntu micanye turiko uravyumva neza. Bantu b'Imana, nasanze hari umuntu yavuze ngo urugendo rwa mbere runini yarugoye n'urugendo rwo kuva mu mutwe ukaja mu mpwemu vrema. Nukuri nimba ari ikintu ca mbere kigoye, nta kintu kigoye nk'umwana w'umuntu. Nasanze abantu bakomeye. Hari abantu bumva amajambo y'Imana, bakumva amajambo y'Imana, bakumva amajambo y'Imana, ako bakaguma muri bras de fer. Ntave muri position yiyo. Ukaza ngaha kwa gatanu ubutumwa bukavuga, ukaza ngaha kwa Mungu ukaca naho utoshaka kumviriza ubutumwa ukatsi radio ukabwumva, naho uri kuri ihenda uzunguruka ku mashene kuri televiziyo ukagwa kumuvuga butumwa utereka ndamumvirize gato. Imana ikavuga n'abatayizera bakavugishwa mu buzima bwawe. Aho ugasanga umuntu ebana dire ntabuja kuri position nziyo. Ingene ndavyimvira n'ingene ndabibona n'umukunyene. Ngo yarindira ndabirabe ndabiroporosera ne prochaine bizohinduka. Ugasanga ndababwire nta kintu kigoye nk'umwana w'umuntu. Umuntu nico kintu ca mbere kiri compliqué. Wopfa umutunga telefone, wopfa umufunga televiziyo ipfuye ukayinjiramo indani ugafirogota ibintu ugafatanya insinga, ako nta kintu kigoye nk'umuntu. Experience zibagize mu buzima bwa misi yose nizikwiye kugira ngo zigishe umuntu kugira ubwenge bw'Imana. Esheke zawe zonyene umaze gucamo nizikwiye kugira ngo zikwigishe. Hamushika hano uvuga uti ndahagaze stop. Mbega Imana iri kibivuga kwiga. Ariko Salomo abaye muri yo ambiance akibera muri ubwo buzima bwiwe. Reka ndakwereke akajambo yavuze hano hantu, sivyo? Kandi iki ni kintu citwa ni kintu cavuye mu makosa, mu kwihenda n'ama erreur ya appréciation, no kwihenda mu objectif kwa kubuzima bwa Salomo. Ecclesiastes 2 verset 10 gushika kuri 11. Avuga gute? Ikintu cose amaso yanje yifuza sinakiyima, kandi sinabujije umutima wanje ikinezereza na kimwe, kandi umutima wanje wanezererwa n'ubutame bwanje bwose, kandi ivyo bimbera umugabane uvuye mu butame bwanje. Maze nditegereza ibikorwa byose amaboko yanje yakoze, bo n'ubutame natamye, kandi raba byose vyabaye ubusa no guhamira umuyaga, kandi nta nyungu iriho munsi y'izuba. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Uyu ni umuntu yihaye intumbero nyinshi mu buzima bwiwe. Mbarizo umuntu nshatse ufise intumbero izihewe mu buzima. Ndabizi ko mwicaye kumberese umugenzi wawe ntavyo yokubwira, ariko kandi mumbaretse ni zingahe? Ni zitatu, ni zine zirahari. Kuko aha tubona yuko uyu muntu yihaye intumbero zitafitaniye essence, yihaye intumbero zitafitaniye connection. Yavuze ngo ikintu cyose umutima wanje uzokwifuza nzokiyugiha. Nukuvuga ngo yari yavuye mu ntumbero Imana yashize mu buzima bwiwe. Kuko iyo umaze vuga ngo ikintu cyose nzokwifuza nzogikora, urumva yuko nta na coordination iri muri izo ntumbero mu buzima bwiwe. Sisi ko muko muravyumva. Nta na harmonie iri muri izo ntumbero ziwe. Kuko afata amata akayacanga n'amazi, agashiramo ubuki, agashiramo n'icayi, akagira mélange. Niyo poto kandi umuntu ariye gucyo onya mu vyumva kari constipation n'ibindi bibazo byose bishobora kuza. Kubera iki? Kuko ni ibintu bidafitanye isano, atarama element aza gukompleta, uravyumva equipment, uravyumva kwiekipa mu kintu, kuko ni ibintu bidasa, ni ibintu bidafite intumbero imwe. Ariko ivyo nivyo Salomo yiyemeje, nivyo yagize objectif y'ubuzima bwiwe. Tandiswe Imana yari yamuhaye yangabire, yari yayimuhereye objectif Imana yashize mu buzima bwiwe. Ariko harageza aho yishiraho objectif ziwe, kuko yumva haze kandi yumva merewe neza, kandi ko yumva ko ashoboye, ni bogari, yuzuye santé, afise cash, afise ibintu byose, acari hariho nawe intumbero ziwe. Z'Imana arazidepose. Ariko inyuma y'igihe ngo asanga ngo munsi y'izuba niki, uravyumva, numuruho gusa, nta nyungu nimwe ihari, ntaki. Uravyumva, kimwe mu bintu ngaha anya nshaka gukuramo nja kurangiza, sivyo? Nukuvuga ngo Salomo igihe handika amajambo, sivyo? Yari yarashitse ku rugezo rwa success. Yarazwi mu mahanga yose. Haleluya. Yarazwi n'abami, yarateye ubwoba, yarafise amahera, yari yarashitse mu bintu, uravyumva, urabona kumbura abantu benshi batarashika ko mu buzima bwabo. Yari yarashitse.
ariko kandi mu ndabire parcours yose yagize y'ubuzima bwiwe agiye kugira regret ashaje niho agiye kugira iyi constant yuko ivyo yakoze vyose yabikoreye gusa sivyo aca arabitwandikira ngiro mu ati arabitwandikira haleluya inyuma y'ivyo bintu byose yari empty yari yumye yari ngiro umuntu mwicaye ati imana yone nizokuzuza umutima wawe ndababwira igituma imana arizokuzuza umutima wacu nuko n'ibintu n'inyishu z'amasengesho zitaraza n'igihe imana itarakwishura irashobora kugusorera amahoro n'umunezero kandi ukiri muri besoin mbona sifuye sana haleluya kuko irabidepoza mu buzima bwawe haleluya bigacika imibereho yawe anatanda yuko na bya bindi bikoreka haleluya amina ako murabuye umuntu arumye ari muri regret avuga amajambo amenga no mu filosofi nimugende murabe ibintu byose Salomo yanditse ibintu by'ubwenge yanditse n'ibintu bitari spirituel yanditse ibintu by'ubwenge by'umuntu umva yabaye desi n'ubuzima y'umuntu yagize gute umenga n'umuntu yabayeho nabi pourtant ari mu bantu bagize success dasanzwe mu byo tworabisha n'amaso aho kandi ijya success dasanzwe turabisha n'amaso ariko kandi imana itari ifisemo control imana idafisemo uruhara quelque part ndimba umuntu yandika ibintu umenga n'ivyo umuntu yacanganyikiwe nuko somehow uravyumva imana niyo igomba guhaza ubuzima bwawe haleluya amen sasa imbere yose mu buzima bwawe ushobora kuba uhagaze ugomba gufata ama decision canke igihe ugomba gufata ingingo uravyumva aho wibaza uti mbega nikiye kintu jewe nzoshiramo ingufu zanje abajene murahari hano hano bona sife sana abajene n'abadashikana 40 mwese pandisha mikono bona sife sana haleluya amina igihe cyose ugomba gufata ama decision mu buzima bwawe ugomba kwibaza ibi bibazo ugomba kwibaza kuri ibi bintu haleluya kimwe mu bibazo ugomba kwibaza uravyumva ugomba kwibaza uti mu ma decision nikiye kintu je ngiye gushiramo inkomezi zanje ndababwire abantu b'Imana guhera uno munsi turi muri fin 2012 uravyumva ni watahura neza icuye gushiramo inkomezi zawe ni watahura neza icu ugomba gushiramo energy yawe ndakubwiye ngo uzobugize investissement nziza mu buzima bwawe kuko mu myaka y'ubuto niyo myaka abantu batatona bese ya vyose bagerageza kujya kuri vyose ngo reka ngende reka mpime nakijya uravyumva ariko bimwe urabipima ukavunikirayo ibindi ugapima ugakomerekerayo ibindi ugapima ukavunikirayo uravyumva ugasanga muri kwa kuja gupima niho wakomerekeye niho wononekaniye mbega ibikomere uvanye hajya ahantu uravyumva uri umuntu yihaye imana bikuye kugira ngo imana ifate umwanya wo kugukiza no kukubohora nico gituma iyo umaze gushira ubuzima bwawe mu ntumbero ukavuga ati imbere yo gufata ingingo ndakeneye gusobanukirwa neza nikiye kintu nzoshiramo ingufu zanje nikiye kintu nzoshiramo ubushobozi bwanje nikiye kintu nzokwemvesisamo umwanya wanje na energy yanje nikiye haleluya ego warakijijwe ariko ndakubaza ikibazo wumva uri satisfait mu gakiza kawe umwanya wemvesije mu mana na energy wemvesije mu mana wumva uri satisfait navyo barizo umuntu mwicaranye ati wumva utoshejwe wumva uhagijwe n'umwanya wahaye imana n'inkomezi wahaye imana uravyumva haleluya arashobora no kutakwishura canka akaguma ndaba ntanakubaze mumbarize imisi yose ubonye atavuze umenye ko bimurega none akuhera ikiyo emfu nyenge yinzi menya na nyene haleluya haleluya igihe cyose wibaza ibi bibazo sivyo igihe ugomba gufata ingingo wandike ikintu ca mbere sivyo wame wibaza iki kibazo wandike uvyandika ahantu wandike iki kibazo wame wibaza ikintu kimwe sivyo mbega iki kintu ngira nshiremo ingufu zanje canke nshiremo umwanya wanje kiri mu ma priorité yanje kuko muzohura n'abantu bajibugarama bakubwire ngo tujibugarama bona sifuye sana ugomba kwibaza ikibazo mbega mu ma priorité yanje y'isomene kujibugarama uravyumva canke urugendo rw'ibugarama iki kintu vema kirafeza partie ya ma priorité yanje mbega kujibugarama hari ico bizonyungura muri za priorité zanje zo muri indwi zo muri imisi ugomba kwibaza imisi yose ibibazo bijanye n'iki kibazo imbere yo gufata ama decision mbega iki kintu ngomba gukora kiriko kiraserva priorité zanje niyemeje Imana yanshize imbere ko ngomba gushikako iyi decision ngira mfate iza guserva priorité canke iri muri divers canke iri mu bintu byo gusamara no kuyerera
nimba iri mu byo gusamara no kuyerera, mbega uyu ni umwanya wawe wo kuyerera naho abandi bagiye kwitemberera i Bugarama, mbega birakorespondana n'umwanya wawe wa prevoye wo kuja gutembera, canke bije mu mwanya utariyo wari investi mu gushika kuri cya kindi Imana yaguhamagariye. Rero ugomba kwiga kubabwira no, uravyumva, ukabankira uti nimugende mubandanye kuko je ndacafise ibyo ntaraheza gukora. Ikinya rekaga abantu b'Imana ndabwira ikintu kimwe, agakiza n'ubwenge. Salomo yaranditse aravuga ngo bwenge, mumenye bwenge, mwakire bwenge. Salomo igihe cyose avuga Yesu amwita bwenge, agakiza n'ubwenge. Tugomba kubaho nk'ikimoteri kitagira programme. Uravyumva? Nubu unyira ashobora kuba uri muri jene wisonzesheje, ariko inyuma y'iyi programme yo ngaha aya ntituzi yucuca. Uza gutaha wuzuye capability, iyo uza kurara hameje mu gatondo bantu ufata umwanya wo kwiyeza, Mana umbabarire, Mana naraye niyanduje, umbabarire Mana naraye ngiye mu bintu bitari byo, mu izina rya Yesu, ibi ni bishaka kugwanya amasengesho yanje akadabaga. Yo, reka ndakubwira ikintu kimwe, hari abadayimoni batari hanze, bari in, abo bari ndani, abo bagwaniriza indani. Uravyumva? nukubaho kwa kwanka, ukavuga uti ikintu kiri muri priorite zanje, kuko uri kurasenga ariko kandi amemta ubuzima bwawe cyo kuratwaga mu bintu bidafitiye importance, bitari no muri sense y'ivyo uri kuruba. Navuze icya mbere priorite. Kigira kabiri, imisi yose mbere yo gufata ama decision ugomba kwimvira, mbega ni hehe niyihe domaine ya efficacité yanje. Uravyumva? Dufata karorero, nimba David ndamuzaniye proposition, nkamuzanira proposition, uravyumva, ifitanye isano, uravyumva, n'inyungu azoronka mu bintu bya football. Murabona David ibintu bya football, uravyumva? Ariko kandi kuko ashobora kuba ashaka inyungu, arashobora kuba ngo reka ndabipime, imyaka yose azopima, uravyumva, ni pimage iri vouée à l'échec. Uravyumva? Nugupima kutazogira success, kuko ivy'umupira nta nivyo yegeza kina kuva kiri mutowe, sivyo? Ariko kubera nawe yabibonyemo inyungu, aravuga ngo reka mpime. Nasanze mu Burundi turi mu bihugu aho baza umuntu, uravyumva, umushitsi ariko aratembera mu Burundi akavuga ngo mbega ngo iki kintu ngo hari ikintu ngoshaka umuntu yomfasha, uzamusa mu Burundi akubaje ngo wiki shaka kugura inzu, ndabizi, shaka kugura imodoka, ndabizi. Abarundi n'abageneraliste ibintu byose barabizi, shaka kubaka, ndabizi. Agaca mupanga ko azi kubaka, agaca agenda kurondera umwubatsi, unaronse umuntu rero kandi nije namuronse, sivyo? Sasa ndakwinginze wewe wo gucya ngo ndatu mupange gucya none wewe je nzohora nza nambaye casque kuri chantier zo buri kurubaka, ako nije namuronse turagabo. Uravyumva? Usanga abantu ubuzima bwabo buri invest mu bintu byinshi. Abarundi bose n'abakomisiyonere, uravyumva, abarundi bose n'abadandaji, ngo ukora iki, ngo business. Abantu bazi ko nyene business ari activity, uravyumva? Aho kajambo nyene business, erega business nyene ni business nyene, uravyumva? Ukora iki? Uravyumva ngo ndi muri business, ngo ndi muri business, umenga nyene ndi muri petrole. Oya, uravyumva? Ugasanga iyo umuntu atamaze kwimenya neza ngo amenye ivyo ashoboye, niba aza gutumira David mu vy'umupira kubera azi domaine yiwe ya competence, kubera azi ivyo ashoboye n'ivyo adashoboye, David azovuga ngo no, ivyo je ntavyo njamwo, reka ndabarangire pasteur ma uravyumva, reka ndabarangire naka kubera ivyo arabifisemwo ubuhinga, arabishoboye. Jewe vraiment nimumva ikintu cyose kijanye n'ibintu bya code vocal, uravyumva, ibintu bya makriya, ibintu byose bijanye n'iki kintu, ibintu byose muzokumva bijanye n'iki kintu, niyo domaine yanje nihaye, nzosaza ndi muri iyi domaine. Abantu benshi barishwe no kutamenya domaine yabo ya competence, aho bafise force. Barizo umuntu mushatse nihe ufise imbaraga kweri, nihe ufite imbaraga, nihe ufise inkomezi zawe ziri he? Kuko iyo umuntu azahafise inkomezi niyo yagiye gusaba akazi, ashikabwira nyene umukoresha akavuga ngo ndabona yuko muri entreprise yawe hari ikibazo kijanye n'iki kintu, jewe mu byo nshoboye ndashoboye iki, umenya kwidandaza, wishira kuri marché du travail. N'ubu udashaka kwakira kubera ufise isura itari sympathique, uravyumva, ariko arakwakira kuko uri isura n'icuzi. Jewe nkanguye gukora ibi, ndabikora kunuku, aho kadapana ya escroquerie yabidandaza badashoboye, aho kabivuga uzi ko bishoboye. N'umuntu wenyine akavuga ati jewe umuntu namutakaza ibintu biraza guhomba, akajugumira akavuga ati ndamupime basi n'ukwezi, kuko urazi domaine yawe ya efficacité ni yihe.
abantu bishwe no gutatona, abantu barinda basaza. Ndakubwira ikintu kimwe, nuwo kubwira ngo genda uduge kijya giti, ça va te prendre au moins iminota nk'itandatu nimba utazi kuduga igiti, iminota 12 ku kigonde specialist. Uravyumva kuduga igiti vyonyene. Cumba rero bakubwiye ngo duga ibiti vy'Ibujumbura no munsi ya Vamidi, uheze uri kuraduga. Kandi nibaza ukurekipira ku giti ca 12 energy yawe izoba yaheze. Bantu b'Imana ngenda babwira ikintu kimwe ngo umwana w'umuntu afise ingufu nyinshi zo gukora ibintu vyinshi no kwemvisa mu bintu vyinshi. N'umwana w'umuntu afise capacité yo gukunda kenshi. Mwari mubizi ko no gukunda ari investisse. Uri umuhungu umaze gukunda abakobwa 8, uri umukobwa umaze gukunda n'abahungu 7. Uravyumva urakunda ariko kandi ibattery yawe iri kirahera. Uravyumva muciye mushu umviriza battery yawe irahera. Uravyumva kubera umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu niwa ushobora gukunda rimwe ugakunda ugahereza ko, ariko kandi iyo horasi igihe cyose yibriza nibikomere biza mu buzima bwawe. Igihe cyose azoza n'undi kukurondera uzomubona nk'umubandi nk'ubwa wa wundi. Uravyumva igihe cyose uzoba uri muri relation uzokompaha abantu, umwe yaragutwenza uwundi ari seriye cyane avuga iby'amaprojet, uprefera ukaba destabilize kuko ubuzima bwawe telema bwagumbiriye ibintu byinshi ku buryo naho ugeze ahantu uri wabaye akaheze. Turafise abajene bashaje. Uravyumva kandi ari abajene. Uravyumva turafise abantu bamaze guhamuka kandi ivyo bintu byose vyafekta energy yawe yo kwiteza imbere. Ugasanga abantu baragenda umenga ni bazima ariko barapfuye kuko deception yakurikiye yindi, wemvesije mu kintu ja mu kindi, wagiye utatona ivyo bintu byose bifite objectif unique, nuko biraguheza mu imbaraga zose ugasigara n'umuntu yashishwe. Sizi ko murabona umujene yashishwe. Umubwiye ibintu menga atanguye guca imigane ngo hacasha ngo bakuwina ni wangine ngo bakufanga nene kwa none kumwenga yarashavuriye abantu bose. Uvuga ijambo rimwe hagucumitira ngo reka dobareke ibintu, ariko waza kumuraba kubereka ameze gucyo siwe. Uravyumva niyigeze amenya guprotege ubuzima bwiwe, aha detecta kamera ati competence y'ibihagaze he, ivyo nshoboye ni ibihe, ibiri supportable ni ibihe. Mbe mwari muzi ko mufise capacité zo gusupporta zitangana. Rero uguma wensitara urutwe rwawe bakarukubita amanonzi, uguma wensitara urutwe rwawe bakarukubita. Uravyumva haragera igihe n'imishatsi nisubire gukura, sivyo? Uravyumva kubera iki? Kuko hariho udashobora kurengana. Rega ibintu biri seriye bantu b'Imana, sivyo abantu b'Imana? Nukuri reka ndakubwira ikintu kimwe, iyo Imana imaze kugushira mwiyerekwa naho wokubwira ngo uzobaho gushika hano nanta usanga iyo myaka icitse mike. Kukiyerekwa nico kintu cambere kigufasha prendre conscience ko dufise umwanya muke. Iyerekwa nico kintu kigufasha kumenya ko ubutunzi umuntu afise bwonyene n'umwanya. Kapitale dufite iruta ibindi vyose n'umwanya tudisponibiliza. Una musi konzi yo ndiko ndaja mbonye ikintu kiza kuntwara umwanya. Uravyumva mbona ikintu kiza kuntwara umwanya ngomba kucuganira imiryango kuko kije gukora ku mwanya wanje, kije gukora kuri achèvement, kije gukora kuri réalisation ya vision, kije kuncereja ku mwanya wanje no ku ma étape ngomba gushikako kugira ngo vya bindi Imana yanyeretse ndabishikeko. Nukuvuga ngo ivyo nzoshikako nzobishikako en terme y'umwanya. Nukuvuga ngo umwanya n'ubutunzi bwanje uje kumbwira ngo tuji Bugarama. Uravyumva tugiye kugira iki? Nuko rero mirirwa mujya amabrochette. Hama imyaka yawe yo gukora igeze niyo myaka yo kuja kwa muganga. Indabiranse. Uravyumva imyaka yo gukora igeze. Uravyumva wari ibintu muri désordre, wari ibintu utaravye amavuta birimo, wari ibintu. Uravyumva nani twari dufise umupastori twa David yaratubwiye ikintu kimwe cara Marc sinzopfa nacibagiye. Yari umuntu akorera Imana cyane kandi yatanga akorera Imana akiri muto nk'imyaka nyene yo muri secondaire nibike. Umunsi umwe ndamuherekeza koga i Kigali muri piscine muri Meridien. Arambwira ijambo turi mu modoka. Acamba ngo iyi ni imyaka yanyu yo kuruhuka. Byari rya mbere numvise uyo mugabo avuze ikintu c'akaruhuko. Kuko yari umuntu wikangura. Yaraza avuye mu Rwanda yaciye muri Kongo agashika kuri Église Vivante. Akandaba ngo uracari ngaha. Ndi umupeti w'umuseribateri afise 19 ans. Uravyumva akamba ngo uracari ngaha.
nuraja gutangura ishengero 19 ans harako umugabo kwere ko ashaka kutugenda kuko hari umuntu ubuzima bwiwe bwose bwari en mouvement yari karakora ariko aho turi Kigali agiye koga muri piscine kuko yari afise ikibazo c'ibintu vya diabete yari itera inshinge uravyumva kandi yategezwe kugira sport uravyumva aravuga ngo iyi ni imyaka yanyu yo kuruhuka byari rya mbere numvise avuze kuruhuka tiens numva umenga ni shoke ko yari umuntu w'impuhemu atujana mu ikangura numva umenga avuze ijambo ry'intege nke aravuga ngo jewe imyaka yanje yo gukora yari afise 40 combien irenga gatoya ati jewe imyaka yanje yo gukora yariye ariko raba nitera inshinge ndagwaye kuko ntifashe neza muri ya myaka yepfo rero mwebwe imyaka yanyu gukorera Imana ntiyaragera uravyumva mu yandi majambo ifate neza kugira ngo nimwashika kuri 40 na 40 n'ingahe na 50 igihe cyanyu cyo gukorera Imana kibe kiri mu muvuduko mwinshi ako murabona ko ico cigwa nyene ataco twumviye ako ntaco musike mutahora muteve bwana siwe sana ariko bantu b'Imana ngenda kubwira ikintu kimwe uravyumva niwifate nk'umuntu ari precieux adasanzwe Imana yahejagije kino gihugu Imana yahezagije Afrika Imana yahezagije umuryango wawe Yesu ashimwe cyane niwitahura uko uzomenya uko wifata kandi uzomenya n'umwanya wawe ukuntu ufata kuko hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe ndipfuza ngo ebana uzuheyarize ubusa ariko uheyarize umugambi w'Imana ku buzima bwawe ibisigaye byose nitutse tuguharuremo ariko icimana guhamagariye ntuzugihushe rero ucumbaza ikibazo cy'Imana yampamagariye niki nico gituma amasengesho yacu agomba kuba ari baze ku kwimenya iyo tuzi imbere y'Imana ntupfe kuvuga ibijambo bomboranye ngo turi ni radio bacometse no uravyumva mbega urazuriwe mu muhamagaro canke mu mugambi w'Imana ico kibazo utaragitorera inyishu nucicare ko Imana izokwihishura Imana izokwereka haleluya ica gatatu uravyumva ikintu cose uravyumva mbega ica abagenzi banzi neza babizigirwa uravyumva bakuze mu mpwemu bamvuga ko nikihe babona mu buzima bwanje nikihe abantu babizigirwa bari mu buzima bwawe bakwegereye babanyamwuka nikihe kintu bakuvuga ko bakubona mwiki bakubonamo amakapasita yawe kuko ico bakubonamo kirashobora kuba gifitanye isano n'Imana kiraguhamagarira kandi ico naco ugomba gufata ingingo yuko uciyemvesisamwo ukakidevelopa kuko abantu barakubonamo amavuta muri ico kintu je nabayeho mu buzima mvuga ubutumwa ariko kandi nakuze ndi timide kuko nyene nakuze nyene ndi kigaba nyene umuntu yamabegeje inyuma kubera ari kigaba nyene problème nyene muri societe uravyumva nkura na timidite je sinashobora kuvuga nari umuntu w'amasoni yayandi amwe ateye ubwoba wa wundi ni ariko aravuga kenshi akunda kuvuga anifashe nagucyanya kuko nanumva ko mbonye parti yose ya visage uri kurandeze kiribra gatoya ariko kandi nkagira umugenzi yapfuye imisi yose bamuhaye kuvuga ubutumwa yacanshira kuri programme je nanje kuko ntashaka kumwiteranya ko nkapfa kuja kuvuga ubutumwa sinigeze nibona ko je nk'umuntu w'umuvuga butumwa canke yokorera Imana ntavyo nigeze nibaza ko je bishoboka ariko kana ari mfise uwo mugenzi ari convaincre kandi igihe cyose yambwira ngo bikore nabikora kugira ngo ndamunezereze nabona n'umuntu ambwiye ngo waduhezagiye nkibaza ngo karambeshe je nohezagirane uravyumva nkibaza nyene umuntu ashaka nyene kunyankuraja mu bintu byene vyafo uravyumva ariko kandi iki ni kibe mu bintu bikwereka yuko hari abantu bari hafi yawe bashobora kubona ingabire yawe kurusha uko wowe uyibona kuko iyo umuntu afise ama complexe nkuko je nari imeze biragoye kubona ibintu by'agaciro biri muri wewe uzitelema amadefo yawe ku buryo takarite nimwe wibona rero bene abo bantu barakenera abantu bavuga mu buzima bwabo nico gituma je ndi umuntu yaronse ama profesi menshi mu buzima bwanje kandi Imana arinze no gukoresha n'abantu bataha mu Burundi kugira ngo bamvugishwe kuko byarangora kwemera ikintu cyose ciza kuri jewe kuko nakuze nzi ko ataciza kiri muri jewe rero nico gituma abakwegereye uravyumva ico bakuvuga kico bakubonako uravyumva urakwiye kukibona nk'ikintu ugomba kwiyemvesisamo sivyo ikindi nacone ugomba kwibaza imbere yo gufata decision iyo ari yo yose nibibaze kino kibazo mbega ndafise umwanya Yesu ashimwe cyane kuko narabonye abantu benshi mu buzima bemera ibintu byinshi yarafa uravyumva ntunamenye umwanya ufise ukungana n'udafise ariko kandi imbere yo gufata ingingo zose izarizo zose nibibaze iki kibazo uravyumva mbega iki kintu ndagifitiye umwanya haleluya washobora guhaguruka tugasenga rero haleluya hagurutse uwo muntu mwicaye uti Imana yaraguhaye ingabire haleluya mumbwira uti Imana yaraguhaye ingabire bonus fesa haleluya ariko mubwira uti ntuzikoreshe nka Salomo
haleluya, uzikoreshe kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Haleluya. Mumbwirire uti ntuzikoreshe nka Salomo, ariko uzikoreshe kubw'icubahiro c'izina ry'Imana. Igihe cyose uzoba uri kuropera, igihe cyose uzoba uri kurabamwo, uravyumva, turarangije indwi kuri iki cigwa n'isuje turayirangije, ndavyizeye, uravyumva. Aho kandi wame wibaza igihe cyose, wame wibaza igihe cyose, mbega iki kintu ndiko ndakora kiraserva intérêt y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mwicane turi muri weekend, dusenge gatoya. Haleluya. Mbere yo gutaha dusenge gatoya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amina. Kandi mburi no ngaha muri kino kibanza ukabura umuntu uriko urarealiza yuko watakaje ingufu zawe mu bintu bitari vyo, uravyumva, nukuri ndagusavye ubwibwira Imana. Haleluya. Ubwire uwo muntu mwicaranye igihe tugiye gusenga, dusengeranire. Fata mu byo twavuze byose umutwaro wo mwicaranye, tugira dufata umwanya wo gusengera hamwe. Ufatiye ku ijambo twavuze no umutwaro wo mwicaranye. Haleluya. Icagiye kugusengera, icagiye guhamagara Imana ku buzima bwawe kugira ngo dusenge. Haleluya. Navuze ngo muvugisha umuntu mwicaranye, mumpera umutwara gusengera uti je vraiment bivanye n'iri jambo ndashaka kunsengera iki kintu nanje bivanye ku ijambo ry'Imana ngo nimusengeranire. Bona sifesa nimusengeranire. Hari ububasha buri mu masengesho yawe personnel, hari n'ububasha buri mu masengesho y'uwo muri kumwe, y'uwo mwicaranye. Haleluya. Ushobora kuba ufite timidite nk'iyo nari mfise utinya kumuraba mu maso, mu mutwaro uraba imbere nta problem, canke mu mutwaro uhumirije nta problem. Haleluya. Ariko mubwira ica gusengera, hama dufata umwanya wo gusenga. Haleluya. Kumbura Imana izosubira kubahuza dushingiranira intahe. Bwana asifiwe sana. Kumbura Imana izosubira kubahuza umushingira intahe ivy'Imana akoze mu buzima bwawe. Hari umuntu yambwiye ngo de papa yarababwiye ngo basengeranire, aranyandikira message hagati muri semaine ngo ya masengesho twasengeranira Imana yanyishuye, uravyumva, ariko wowe yasengeye nawo basenganye ntamuzi nuwararenganye. Bwana asifiwe sana. Harega Imana igushira impande mu marayika arengana nk'abamarayika bo kwa Abrahamu, akaguha message akabaragiye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ntusuzugure umuntu mwicaranye, ni special. Haleluya. Ashobora kuba atari special uravyumva mu maso yawe canke ariko kandi ni special mu mugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Washobora kuduza ijwi nimba yaje kuguha umutwaro, dutangure gusenga, duhamagara Imana ati Imana ntitugomba gukoresha ingabire zacu mu bintu bitari vyo. Mana ntitugomba gukoresha ingabire waduhaye mu bintu bitari vyo, bidaserva ubwami bwawe, bidaserva intérêt yawe, bidakorera izina ryawe, bidashira hejuru ibendera ryawe, bidashira hejuru izina ryawe, bidashira hejuru ubwami bwawe, bidashira hejuru izina rya Kristo, bidatuma Kristo amenyekana, bidatuma Kristo aba rurangiranwa, ibidatuma Kristo amenywa n'abandi. Ibyo vyose Mana mu ijuru ntavyo tukigomba gutama inkomezi. Mana waraduhezagiye, waraduhaye ingabire, bamwe warabahaye ubwenge, abandi warabahaye ubutunzi, abandi warabahaye amatala, abandi warabahaye créativité, abandi warabahaye esprit d'administration, abandi warabahaye dons en guérison, abandi warabahaye ingabire zo kuvugishwa, abandi warabahaye ingabire zo kwerekwa, abandi warabahaye ingabire zivuga butumwa, abandi warabahaye zo kwigisha, abandi warabahaye ubukerebutse, abandi warabahaye capacité ya organisation, abandi warabahaye ubudandaji, abandi warabahaye ubukerebutse, abandi warabahaye energie, abandi warabahaye force, abandi warabahaye kumenya kububaha abahanuzi beza, abandi warabahaye Mana mu ijuru, Mana amhwemu wawe mu bushobozi budasanzwe. Mana yo mu ijuru barategeka bikaba, abandi wabahaye ingabire yo kwizera, abandi wabahaye Mana mu ijuru autorité, abandi wabahaye Mana mu ijuru gutegeka, abandi wabahaye kurongora ibintu, abandi wabahaye mwami leadership muri bicange bijya. Mana niwe wabikoze. Turagushimira ingabire waduhaye Mana, ndagushimira ingabire wahaye ishengero ryawe, ndagushimira ingabire wahaye abana bawe, ndagushimira amatara wahaye abana bawe, ndagushimira ivyiza wahaye abana bawe, ndagushimiye ibikomeye washize mu buzima bwacu, ndagushimiye ibidasanzwe wadepoje mu buzima bw'umuntu wese ari hano hantu. Ndagushimira kuko umuntu wese ari hano hantu atekeye ingabire zawe, atekeye ingabire zawe, atekeye ingabire zawe, atekeye ingabire zawe, afise facilité mu madomene amwamwe, afise facilité muri bijya, yahamagariwe kuba umugisha. Ndagushimiye Mana, ndagushimira izo ngabire, ndagushimira izo mpano, ndagushimira ubwo bukerebutse, ndagushimira ubwo buntu, ndagushimira ayo mavuta, ndagushimira Mana yo mu ijuru, iyo technicité, ndagushimira Mana yo mu ijuru, ubwo bukerebutse, iyo mpwemu washize muri we, ndayigushimiye Mana. Ndasengera ishengero ryawe Mana,
kugira mana yacu uturinde kwicuza, uturinde amahogre, uturinde kwiyemvesisa mu bintu tuzorogereta tukavuga nka Salomo ngo byose nasanze ari ubusa, byose nasanze ari guhamira umuyaga, byose nasanze munsi y'izuba atanyunga ihari. Mana uturinde kuvuga ayo majambo, Mana uturinde kugira iryo herezo, Mana uturinde gusaza tuvuga gutyo, Mana uturinde guhusha, Mana uturinde guhusha, uturinde guhusha, uturinde guhusha. Ma shindele masoto koshotolo boso, lindele mashondolo mosanda kashatalaba, lembo shoto kosotolo boshoto, lembo shondolo mosa. Ndasengeye umuntu Mana yo mwijuru yahemukiwe, yahekorsa ama deception, yahemukiwe n'abantu, yakomerekejwe n'ivyo yagiye arabamwo, yakomerekejwe n'ibiti yagiye araduga, yakomerekejwe n'amahorasyon yagiye ariyemvesisamwo, yakomerekejwe n'ibintu yagiye arashiramo inkomezi ziwe. Mana yanje mukize, Mana yanje kiza igikomere cose, Mana yanje kiza umutima wose uri hano hantu, Mana yanje muri iyi minsi dusenga bohora abantu, kiza abantu, gendera abantu, gendera abantu Mana, cimigozi, ciminyororo ibariye na experience zabo zibi, uyice yose, uyice yose, ubarinde guhomba. Ndakweretsa abo bariko barahomba, ndakweretsa abo batariko baraprospera, ndakweretsa abo ibikorwa byabo bimerewe nabi. Mana bagarukane, Mana bagenderere, Mana bakoreko, Mana bibutse yuko uri wa wundi amara inyota, uri wa wundi amara inyota, niwe ushobora kutumara inyota, ni wowe Mana ushobora kutumara inyota. Salomo yaragerageje byose n'ibyo twe tutarashikako, yaragerageje arondera ibimara inyota, yarabuze ibimara inyota, ariko uno munsi tukumenye nka wowe. Amazi tunywako ni wowe rutare ruyatanga, kanatsinda ni wowe mazi tunywako, ubugingo bwacu bugakira, ubugingo bwacu inyota igahera, ubugingo bwacu bukaba muri satisfaction. Shindele mashotolo moso, shindele masinde keshete, shondolo mosondolo boshatakasa, kishendele masoto. Nturambirwe kumusengera uko wumva muhemu yarakurongoye, waje kumusengera nawe wisengere uko wumva muhemu yarakurongoye. Nturambirwe uno mwanya mutoya, uyu n'umwanya wawe, uyu n'umwanya uri précieux muri présence yiwe, mu kubaho kwiwe, mu cubahiro ciwe, ahakora, ahabohora, aho abandi agiye kubongera ingabire, aho abandi agiye kubongera ingabire, aho abandi agiye kubagendera mu bushobozi, aho abandi agiye kubabohora, aho abandi agiye kubuzuza umunezero, aho abandi agiye kubuzuza ubushobozi, aho abandi agiye kubuzuza agatwengo, aho abandi agiye kubuzuza umunezero, aho abandi agiye kubasubiza mu inkomezi, aho abandi asubiye kubasubiza mu isezerano, aho abandi agiye kubasubiza muri ligne ya influence yabo, mu murongo wa influence yabo, mu murongo wa impact yabo. Hari Imana igiye kugirira neza, hari Imana igiye kuvugana nabo muri iyi minsi. Oh, vuga Yesu, 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 vuga Yesu. Yesu vugana n'ubuzima bwanje, Yesu vugana n'ubuzima bwanje, Yesu vugana n'ubuzima bwanje. Ndashaka ijwi ryawe, ndashaka iciyumviro cawe, ndashaka ijambo ryawe, niryo rinsubizamo inkomezi, nizo rinyambika ubwiza, niryo rinsubizamo inkomezi kugira ngo nshobore kuja kure. Mu izina rya Yesu, ibimbamwo vyose, ewe buzima bwanje, subiramo inkomezi, subiramo inkomezi. Ewe buzima bwanje, uzobaho, uzokwerekana icubahiro, uzokwerekana ubwiza bw'Imana, uzokorera Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Shindele maso. Vuga uti mpwemu yera, ndaguhamagaye ngo unyuzure muri iyi minsi, ndaguhamagaye ngo unyuzure muri iyi minsi. Muri iyi minsi turi imbere yawe, manura ubushobozi bwawe buvugane n'ubuzima bwanje. Turahamagaye ubwiza bwawe, turahamagaye kubaho kwawe. Igihe cyose tuzoba dukoranye, manura ubushobozi bwawe hagati yacu, manura umuriro wawe hagati yacu, manura ubwiza bwawe hagati yacu, zana icubahiro cawe hagati yacu. Turagomba kugendana nawe kurusha uko twifuza ibindi vyose. Turifuza kubaho kwawe, turifuza ubwiza bwawe, turifuza ubwenge bwawe. Mu bwenge mpwemu yera bwo kubaho mu misi yanje, bwo kubaho mu mwanya wampaye. Ndagushimiye Mana kuzonkoresha, ndagushima Mana ko wampamagaye.
ndagushima ko wanteye iteka Mana ikinsamaza cose ndagisambuye mu izina rya Yesu Kristo wugurura amaso yanje kugira ngo nshobore kubona ivyigira abamarayika kandi n'abadayimoni ongereza ubwenge bwanje Mana ongereza discernement ongereza kurobanura Mana kugira ngo ibinsamaza Mana naho vyoba atari bibi ariko bitumbereye kumvana mu murongo ubinkize Mana ubinkize Mana ubinkize Mana ubinkize Mana Mana ndakikuje ubugingo bwanje bwose n'ukubaho kwawe n'amaraso yawe n'ubushobozi bwawe n'ubwenge bwawe na inspiration yawe n'ubwenge bwawe ivyimviro bishasha Mana ivyimviro bishasha Mana restaure ivyimviro vyanje hindura ingene mbona Mana ivyimviro bishasha Mana ndabigushimiye Mana ndagushimiye kuzongirira neza ndagushima ko atawagusavye umukate ngo umuhe inzoka ariko wagusavye muhemu wese uzomumuha ndagushimira ku bwa muhemu wawe waduhaye aba muri twebwe akorera muri twebwe aduherekeza adushoboza atuneshereza icubahiro n'ikibi cawe mu ijuru no mu isi ibihe n'ibihe amen.